Amahera ngende gusuma je nta kindi ngaho. Na mama amahera nginje gusuma. Ntore hari igihumbi harya je mutora. Ngoza jena nahugiye ko abagore bameze ukuntu. Birikonje. Nukuru nkuye habino. Nkuye habino mugore yanyambeye kuturukunye. Muri ijoro ryose yaraye ntibuca ngo bahamagare mugire cyo muvuze. Cyaranga ibintu ashaka kumuzaka agafu. Mama we. Umva nawe rero ngiza umugabo. Ukoresha ubwenge nzira kubwira. Koresha ubwenge ajya nimero y'abakobwa. Ahindura ushiko amazina ya Gerard. Byo nzi urumva cyane sinze kugira. Uca waregistra nku ka Joseline. Uca wandika Gerard. Urumva mugabo mutu kabuzi kore ari ka Joseline. Ingorane rero nabonye niyo basanze rero nimero zabo nazishize kayo mazina baca bahara baca bagumuye. Uya ko ucubwira ko bari kuneza yabo. Kajya kamuze kanuze ya ka Ivete. Andika andika izina rya Leonard. Nukuvuga hajya hose ubuzi ko ari hajya amazina yacu dukobwa nyine uza ucumukana natwo. Andika amazina y'abahungu wewe barero. Hari ubore guraho baba. Urwa. Hari ubore ntunzega gumopeje. Ujya gumopeje numvise bone. Uriko rurandondera atugende musinda rusigaza inyuma. Ujya gwanuze gwishanira. Ishanira. Ewe baba neza upeje naza gufyonda imisaya ndatinya upeje zo guturisa nyame y'abanyamuji bagiye kumbera umuti ewe yabakora nimba basaze rero njye ngaje we nisize mwikubeko umwezo ngiye gose uyu mukobwa rero uyu sinzi ko nzomuronka uyu Saudi uyu ni nararibonye wo koresha systeme hindura amazina korere ko nayo ubundi harya buriya kari kambanye uyu munsi iyo nahakubona wewe urazi iyo nawe gucaba nk'umugore wawe ajya n'umugore wanje ajya abona ko ni nararibonye abona kure yego yatari ugende ubwo ndazi ko bako baravugana ajya ndazi bariko barateka imiti iwaga bidasanzwe ashiko kintu kintu kijanye n'ubumenyi bari kwije novuga izindi ngorane yo bafise mugabo ku kintu kijanye n'ubumenyi ibintu byo kwandika ibintu bisaba ibiharuro yego abantu kuri ku Imana ico Imana yarakimweze gice yego afise nuvo neza yo gukora ibintu akaraba kamazi ashobora kubatembera mu mfege neza mu cyo nkamaza kwiriye ndakubwiye yuko twebwe aha hose ari we niba bitwigishije ahantu kubwira ashobora kuhamena jaha hose akahindura amazi agashika neza mu mirimo yego nibi byose ubu buhinga nasanzwe ari mu bakozi ngaha nyene dukoresha bibaza ngo ubu buhinga bwese bwatumye twimbura ibi bintu bimeze gute izo ngubu twe twazikuye ashaha n'ivyiyumviro vyiwe gusa no kuvuga amazi arashika n'ubu twosanga hari atamazi ahashika buriya tuca tumubwira ati buriya arantu adashika amazi ejo acaza kugira ikigwa ngaha nyene mu minota mikeya amazi ejo tuzosanga yamaze gushikayo ivyo bintu nivyo bita none ko yize sha muri rya ntuzega muri hari universite ruri Gitega bita iza muri ndabije gufata mwanonose muri agronomy agronomy nukuri no muri sanse muri arabizi cyane asharabizi mbe wabyunguye ngo nibiri kunzira bamutazira biri kunzira biri kunzira yego sinzi ko ushobora kuduha akanya gato akanya gato pe arabizi sari neza uramenga yambaye iguturiya arabizi neza ko kubyara kurambeje zijya mpuzu urazi yuko abantu bine tutararonka akazi gakwiye bya dushobore kugura impuzu iki biratugora mugabo harya buri ubwenge ntiburi kuri zijya mpuzu yambara ubwenge birangaho sha nubwo umuntu yize keshe nakunda kumupeza bigeze hari nukuri arabizi aha twese niwe yamahaduserukiye iyo haje abantu babategese kuraba ibintu by'imirima nukuri atari baduserukira ni wabisigura ibi byose bibaza ngo uno murima wose gusayangana nk'uko baza abifite mu ruhare
sawa nanje ndakwizeye yego ndamuzanye kwa umundangi yego kazosanga kazana bifu mu kazi mabuja nukuri kuri ico ntugire ikibazo arabizi asho mwisinya atazohava tugira nka wa muntu duherukana erega masumbu ko bijya navyo yari yigiye masumbu ndakwizeye nibazo yuko azoba umuntu mwiza mu kazi nizeye ko nayo mashuri kuravuga ayafise arayafise afite n'impamya bushobozi zavyo arazifise zose ngira azazozikuzanya sawa reka ndakwizere kabisa bano kuri ibintu ni sawa sinzi rero yuko yozana izo mpapuro kugira ngo ahamye abikuzanira hariya ku kazi reka aza kugutelefona byose ndabikumenyesha okay ributse ejo akazi nzoba mfise ejo nzirirwa muhira rero tumubwire yitegure aze hakiri kare azoze nka vamidi kubera après midi mfise ahantu nzosimbira tumubwira azinduke nta kibazo je ndamubwira ndazi ngaha ntaza gusinzira kuri uno munsi wenda kwizeye byose nibaze ko bimeze neza asha nukuri kw'Imana cyabigora biri kunzira Iwaga ridasanzwe kuvuga yuko umunezero ntambere yego umunezero kandi ntabwo kunezero wa bosi wanuze wa Salifu yaje umukobwa wa Salifu wa bosi wa Salifu yaje abonanye ruba kuvuga ngo ubu ejo nkuko niyo ngoma bashitse mu Bujumbura ntwaye amaformation yose nakoze ibintu nk'ivyo ejo nkuko niyo ngoma niyo rande kuna hawe urumva ushaka kumuha ibikenewe byose kuko bujya kugira ngo wakazi makomanyi nkayo basaba ikintu cyitwa CV yawe kubana amadokima za diplome zande amashuri wize ibyo yambwiye yuko ejo baje baza kumanika i Bujumbura kugira ngo ishobose rero icyo ndonswa n'akazi sibura yuko atujya kuja ku mavi abanyuze gusengera sabe ku Mana idufashe kugira ngo abazi wanje azishime amanduha akazi ubukene tuzoba tubize gute tubusezereye byo gusenga bari byo iby'iwanje kuba rero niyo nakubwiye ati wowe jya ku mavi kujya bamubigira saba Imana kugira ngo idufashe ariko twari kugerageza uno munsi mwijoro tuvyuke niko bimeze dusenge je nizeye neza ko Imana izo gufasha yego wizeye Imana ntacabura niko bimeze jewe ubwo rero ejo ahubwo ndari kajya gapanaro kanje umugabo wanje je shaka kuronka ku kazi nanje mpinura n'akagashambara kuvaho nambariye akagashambara ntangorane ubuzima bwiye guhinduka uzoryoherwa gute wowe gusa unyandikira amadeni y'abaje abantu bose dufitiye y'amabutike Gerari bande ba Leonidas bose bande ya liste yabo bose naho ufise nshaka kubera amadeni ya liste yabo yose unyandikire ndazi tujye kushira amahera yabo amekindi rero ucindabira kajya gapanaro kanje keza ukangororera n'akaya gashati utungororere neza ubu nyene ngiye kubikora ngo ejo nkuko niyo ngoma ziduka ncomoka na Imana izodufasha kandi ndayizeye cyane Iwaga ridasanzwe numva gute ashana ni bon kabisa gahore ariko mu muji hagiye hari nyina rimwe cyane rwose haratuje cyane harakayaga n'abantu benshi bahari kandi no munsi baje nturampereza isifa zanje muko wereka gusa kerega nubwo natwe tuvara mu biryogo buriya twebwe tugeze ngaho mu muji turatesa turatesa kimaki nta wundi mbona nzoga ameze nkawe neza inabu je nshaka tuvugana ukuri we n'umunezero wose twakagiye mwo
ibirori byose twakariye ushatse kumbwira yuko ubu nyene wemeye urongorwa n'ujya mu reka asha nemeye nyene ndongorwa nengere gute kumvo nyabakinone je nyene unsigurire igituma bakanza sinana ndakurabira arasoma kwera mbare jeko niduhuza inje ndumumenga ntabwo turiko turahuza neza ko je sinumva ukuntu ushobora kwemera ukarongorwa n'ujya mugabo ku birori byose twakariye rero kweli twararyohewe turajya ikirori turasohoka asha turagira hazosetsi ba mugabo rero byashitse ngira ndongorwe na dora sasa inabo kweli wewe urahemuse bani kuri suku urahemuse ngo ndakubarira urabona iminsi iriko iraba myinshi imyaka iriko iragenda no guma mu kirori gushika cyane ikirori nico nibwo buzima kuraraha ungari mzima urumva kuraraha ungari mzima kaburini hakuna kitu mukaburi nta nuze kuzosangayo nta sitro gakanye nka kuzofonse oya ukuri byari byo mugabo rero mugabo bwa mukurongowe uzohora usohoka kuruhusha nta kibazo none jeyo yombana cyane ku buryo bibuze ko tubandanya mugabo ngenda kubarira naho urazi umugore reka nandi nje ku mugabo ntacyo tuzogume tujya ubuzima ndi ku mugabo oya je umuntu w'umugabo je urumva umugore nta iwanje nta jambo afise mugabo wewe kubera umugore imbere y'umugabo hari andazugira mu mategeko yiwe je nzomeye ingene ndabyifata je unsezeranije nkuko aho je duhuze urukino rwacu rugume rwarundi nyene ego nukuri je ndabikwemerera ko bizobandanya neza tuzoguma kujya nyene tujya ubuzima tuna enjoy kama kawaida je shora guhera mube maso je rujya rugabo rwidura je ndarwana neza kabija ukanura nk'urusirikare rujya nzoruhuma amaso ukanura nk'urusirikare uzurabe ntibahape rudu asha nzoruhuma amaso rujya ntacazogira nta nakimwe kandi niyabimenya no kumubisa no mubiso kugira ngo niko ndamukunda cyane kugusumba kubone kuya nabwo ari kuvyihota n'ubungu bya kurongo ntacyo reka nje kurongorwa ntacyo hajya no kurongorwa birakenewe agateka kugira umugabo karakenewe apembere urandeko ne kabisa oya nukuri niho yumvire gutyo ntacyo je urukino rwanje rugume handi nyibanga ntangere nyibanga ntangere atadufata asohose cyumbarira je kurumva asha ndemwe mu munezero akisohoka gusa cyubwira ndemwe mu munezero cyangwa rero ndakundira n'amajambo yawe asha amajambo yawe ni nkora mutima jewe mbisaka amajambo nk'ayo niyo mba nkumva neza bisaba kucu uca kenge icambere na mbere kintu gikunze gufatisha abantu barenga ibintu itelefone kuko wowe nibwo ambwiye ngo ntashobora gukora ku telefone yawe je ndasi neza ko ashobora kuyikora ninda zoyimo rero arashobora kuyikora kugiye nko muri toilette cyangwa ugiye ni adashaka ko tumarana mbara se ndakubarira iyi nomero yawe uca mpindura izina sibyo ndakubwira wowe fata rya zina giwanje rya zina giwanje ukure rya rya baby cyankurako ego nandika rwa baby wandika ko paka cyangwa wandike ko ikindi kintu cyari cyuzi igikoko cyari ikintu cyari cyose wumva ushaka mugabo ntabone yuko ari ama baby ngo sweet oya ibyukure nukuvuga aho zo mumushoboye mugabo ukagenda kubiri n'ibyo ntumbaze oya sishobora ariko ko bintu bija ku murongo tukaguma dukina idiri ryacu kujya nyene urukundo ibiki yo nta kizohinduka iciza nuko umukino nawe urabisi ko atari byo we maso aya ntacyo nukuri nureme byose bizogenda murwa gasoma ko gasito reka nukuri ndagaheza ahubwo amagenda ibanga ridasanzwe urumva n'inzanye za document mwansaba byose biri ngavyo Mbara ufite amashuri angana gutya
ni sawa kumva bafite amafaranga utararonka akazi. twagerageza no kubera gusa urumva amahirwe tutarayaronka yo gukora twaba turondera ubuzi ahantu hatandukanye mugabo ntazi ko burya nta kintu kiba Imana itagipanze. Yego ntabwo tutagira kurema turondera akazi mugabo turonka amahirwe yo kukaronka. Hatari hama ganda kubaza urafise urubatse urafise umugore turacyari abasore turarongora nta turaronka amahirwe nyine none gasha noronka ubwo buryo bwo kurongora kandi nafise akazi. Okay, wizere ndibaza ko akazi kabonetse. Gusa icyo ni nagusaba nuko mu kazi turi guha uwo mwizi kiko kabisa bagakora nkuko bisabwe. Mu mugore ndibaza ko akazi kabonetse nawe ngira tucaboneka. Oya nawe nangora rega burya umuntu amaze kuronka akazi deja bafise base n'ibindi byoshoboka. Kandi mbaye ndashima gose vraiment kami ikindi kintu naco bambwe ikintu cy'ubwizigirwa ngira ikibazo ndibaza Jesse sinkunda kuba umunyamajambo menshi je nkona kugwiza ibikorwa aya mahirwe ko tuyabonye ubwo ndibaza yuko nawe uzokwibonera umunsi ku munsi ko uzogenda. Je bari vyiza ko uwo twahorana yasize kabisa duhemukiye tugiye nabi cyane yasigaye ivyo mhera arenze igipimo. Bazi yuko wewe twakwizeye nibaze ntuzigere wonona icyizere cyacu. Vraiment ntangura gerageje kuraba amashuri ufise gerageza kuraba nko ndabona menga ibintu bimeze neza nibaze kata kibazo saba wa mbere urashobora gutonda atangura akazi uko bibereye. Sawa okay nta kibazo. Ibanga ridasanzwe